Reka nsubire ndabaramutse n'abahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro ducisha kuri nomboreshakure ya ICTV no mwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Amakuru ari buze kugaruka kuyatandukanya avugwa muri politike, umutekano, imigenderanire n'ibindi biba bitandukanye vyagiye biratangazwa n'abategetsi n'ibivugwa mu binyamakuru. Turavyegeranya byose mukabikurikira mu buryo bagidonido. Hari amasezerano hagati y'u Burundi na Maldive, turaza kubabwira ivy'ayo masezerano. Hari benshi muriko muratubaza nimba ivyo koko hari ukuri ko umurundi hazohora aja muri Maldive adasavye visa. Hariho n'urubuga ruriko rurabesha abantu ko abarundi baronse uwundi muryango wo kwinjira, ngo baronse uwundi muryango wo kwinjira Iburaya. Turaza rero kubaha inyishu tubabwire vyinshi kubirabana n'ayo masezerano Uburundi bwasinyanye na Maldive. Turaza kubibabwira mu buryo bagidonido. Turaza kubaha kandi intahe y'umurundi yahenzwe na mugenzi we yari muri kimwe mu bihugu vya Afrika y'Uburengero. Turaza kubabwira abarundi benshi bariko barahendwa nabo bita abagenzi mfamfe, bababwira ko babaronkeye ubuzi mu bihugu nka Cote d'Ivoire, Burkina Faso canke Benin. Turaza kubabwira ivy'abo barundi. Abo barundi bakaba bagenda bazi ko bagiye guhembwa imishahara iri hagati y'amadolari 450 n'amadolari 1000 ku kwezi, mbere bazi ko amashirahamwe bagiye gukorera azobarihirira naho baba. Ivyo byose turaza kubibabwira n'ukuntu urwo ruhendo ruriko ruraba n'abariko baragwa mu mporero. Turaza kubibabwira ni vyinshi cane. Turaza no kubaha indi ntahe y'umurundi yaba mu gihugu ca Kenya, yagiyeyo ahamagawe na mugenzi we yamubwira ko ngo yamuronkeye akazi. Turaza kubigaruka ko vyose. Fyonda kuri subscribe maze uraje uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro dushikiriza tuzicishije kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu. Reka tuyatangurire kuri ino nkuru nyene irabana n'amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi na Maldive. Muti ayo masezerano yobateye gute? Ayo masezerano hagati y'u Burundi na Maldive, hari benshi muriko muratwandikira mutubaza nimba ari vyo ko umurundi azohora aja muri Maldive adasavye visa. Hariho n'urubuga ruriko rurabesha abantu ko abarundi baronse uwundi muryango wo kwinjira Iburaya. Tukaba dushimye kubishurira hamwe mwese. Amazinga ya Maldive ari hehe? Maldive ni agahugu gato kagizwe n'amazinga 1199. Muri ayo 220 yonyene niyo abamwo abantu. Uburinganire bw'isi ya Maldive ni ibirometero kwandarato 298 gusa, ahandi ni amazi. No kuvuga Maldive ingana hafi n'ikomine imwe y'u Burundi. Akarorero komine Makamba mu ntara ya Makamba ifise uburinganire bw'ibirometero 325. Muca mwumva ko komine Makamba isumvya uburinganire Maldive. Muri ico gihugu bakoresha ururimi rwabo Maldivien be n'icongereza. Maldive ntiri Buraya ahubwo iri muri Aziya hepfo gato y'Ubuhindi. Murumva ko Maldive idashobora kuba umuryango wo kwinjira Iburaya. Ubuzima muri ico gihugu burazimvye, buri ku rugero rwa Buraya, kandi kuharonka akazi si ikintu coroshe gose. Ku bantu bafise amahera bakunda gutembera Maldive, na gahugu keza cane ko kuruhukiramwo. Nivyo Uburundi ntagisabwa visa, nivyo umurundi ntagisabwa visa muri Maldive. Amasezerano Burundi na Maldive bwayasinye hirya y'ejo, akaba yemerera abanyagihugu ba Maldive n'Uburundi uruhusha rwo kubijamwo ata visa mu kiringo c'imisi 30. Amategeko yahahora yatuma umurundi agiye muri Maldive aronka visa ageze ku kibuga c'indege muri ico gihugu. Yahora ari visa itarenze imisi 30, ukayironka ubanje kwerekana ko ufise itike
rigusubiza inyuma kandi ko ufise amafaranga akwiye yo kuba muri ico gihugu. Nabo barabizi ko hazimvye, viza yaho yahora igurwa amadolari 100, hanyuma uwugiyeyo akerekana ko afise n'imiburiburi amadolari 50 azorya buri munsi azomarayo. Ubu rero sindabizi ko ivyo vy'itike igusubiza inyuma n'amafaranga yo kubaho batazobandanya kubibaza. Ni vyiza ko imiryango y'abarundi mu mahanga ibandanya kuguruka kandi ingingo zose ziha ubushobozi pasiporo y'u Burundi ntawe utozikenguruka. Umurundi araheza akoroherwa mu ngendo agira, ariko rero amahanga yamara amahanga nyene, imbere yo kujayo umuntu yobanza kubaza neza ivyaho. Tukiriko turavuga kuri ivyo vy'abaja mu mahanga n'abahendwa ko bagiye guhabwa ubuzi, hari intahe y'umurundi yahenzwe na mugenzi we yari muri kimwe mu bihugu vya Afrika y'uburengero, Afrique de l'Ouest. Hari abarundi benshi bariko barahendwa nabo bita abagenzi pfamfe, bababwira ko babaronkeye ubuzi mu bihugu nka Cote d'Ivoire, Burkina Faso canke Benin. Abarundi bagenda bazi ko bagiye guhembwa imishahara iri hagati y'amadolari 450 n'amadolari 1000 ku kwezi, mbere bazi ko amashirahamwe bagiye gukorera azobarihira naho baba. Bagezeyo barumirwa, udufaranga bajanye bakatunyarwa, bakisanga baba ahantu hadashoboka, ya mashirahamwe atabaho, ahubwo bakabwirwa ko bazokora urudandaza rwo ku mbuga ngurukana bumenyi, commerce en ligne. Intahe tugira tubasangize ni y'umurundi w'umuyabaga yagiye muri kimwe muri ivyo bihugu, ariko atashimye ko dutomora igihugu icarico. Natumiwe n'umugenzi pfamfe, ndagize mwiriwe mutama wacu, nta nkuru ica kuri runo rubuga rwanyu ngo indengane ntayisomye, ariko ni gake ngira komanteri. Ariko iyi muherutse kuvuga y'abarundi bahendwa bakaja muri Afrique de l'Ouest ije insogota mu mutima, kuko nasomye neza nsanga nongeye kumva umengo n'icumu munsogose bivanye n'ivyanshikiye. Neza na neza hari umugenzi pfamfe twize ku ishure rimwe muri interna imwe, kandi yari umuntu w'inziranenge, akaba iruhande yuko yari umuririmbyi mw'ishengero, natwe bashwana ntawe bashwana canke ngo amuvuge nabi, nka twese twaramwemera ko agendera ubukristo. Yaragiye mu gihugu kibanyi araronka amafaranga atari make. Amaze kuyaronka yaragiye muri kimwe mu bihugu bigize Afrique de l'Ouest. Amazeyo amezi 2 yihutiye kuma ubutumire ko akazi kabonetse, ko kandi bahemba neza amadolari 650 ku kwezi ugitangura, hamwe n'amadolari ari hagati y'amajana 7 n'igihumbi ku kwezi wamaze amezi 12. Ariko rero yavuga ko hasabwa amadolari 1000 ubanza kuriha kugira ugirirwe assurance n'ibindi vyankenerwa umuntu ashobora gukenera. Ubona ko no mu gihugu cacu ubuzima bugoye, ukumva aho ushobora kuronka agahembo nk'ako. Narakoranije imiryango y'ivi kagera, nabo birangira bumvise ko nogenda nkagira ico nimariye n'ico nomarira umuryango muri rusangi, kuko bivanye n'ako gahembo kwishura ayo mahera ntabwo vyari gusaba ikiringo kirekire. Nta kintu cari kitagurishijwe kugira bikunde bandungike. Ayasigaye kuko atashoboye kuboneka, haraho bayaguranye ayo nasabwa arakwira. Ubuzima bubi cane, nshitseyo naragiye, maze gushikayo baranyakiriye ku kibuga c'indege, ndurira imodoka bafatiye taxi aho kuguma ku murwa mukuru nkuko nabibwiwe. Mbona turarenze igisagara, ndanuma sanga kuva mu gisagara uja ku ikomine banshikijemwo ni ibirometero birenga 200.
dushitse aho twashikira nsanga nta muntu ari mu rupangu kandi iyo nzu itanageretse yabamwo abantu hafi 80. Iyo umuntu mushasha aje abasigaye bose baca bategerezwa kuja mu vyumba kugira ntagire ubwoba. Nshitse mu cumba nsanga hariyo abantu nka 20 basasa udukarato hasi, akamatera kamwe kariyo kararako uwuje ari mushasha, nanje nagashikiyeko. Niho natangura kubaza wa mugenzi wanje nti bigenda gute ngo abantu barare ahantu nk'aho kandi bahembwa ayangana kumwe wambwira? Aca ambwira ati ngaha abaho babayeho mu kwicisha bugufi, burya abo bose bokwigurira imiduga bakipangira n'amazu, ariko kukuntu amategeko abasaba kwicisha bugufi bahitamwo kuba muri ubu buryo ubabonamwo. Ako ndagashira imutwe ko nahenzwe. Kwibwa udufaranga twaje. Bukeye twagiye aho bita ku biro, banyatse ubwa mbere y'amadolari 1000 na pasiporo, mbona baranyanditse ariko ntibampa icemeza ko ndishe amahera. Baca babwira uwanjanye ko twosubira aho twarara. Umutima uti vutu, ubwo nyene mba ndabonye ko nibwe. Nca mbwira uwanjanye nti urabona ko unyibishije ari we nari nizeye. Yanyishuye ati humura nta kibazo. Dushitse yaciye abwira abagenzi we ivyo namubwiye ntumva. Icabinyeretse nuko barungitse abandi kunsigurira neza ya business ngo ninyinjiremwo, n'ibindi vyinshi ntovuga. Ntangura kwiyumvira ukungene nzovayo nkisubirira mu gihugu canje. Amahano naboneyeyo n'akamaramaza arateye ubwoba. Hageze gufungura ivyo twafata uretse ko vyatekwa uko bavyumva ntivyanaduhaza. Nk'akarorero icitwa ubugari hariya babucumba nk'ubuyi ukarisha ikiyiko, imboga nazo bashiramwo nk'ibiyiko 2 vy'ipiripiri mw'isahani. Ushatse ukarya canke ugaheba. Ntimwemererwa gusohoka urupangu, twugaranirwa indani. Telefone ngendanwa yawe ntiwemererwa kongera kuyikoresha. Ubwa mbere bwo imihora yo mu Burundi yaba yavuyeyo, wategerezwa kuyaga n'inshuti ari uko bakuguriye bagusangije partage connection internet, naho nyene wandika babanza gusoma imbere yuko message irungikwa. Carazira ko kwandika ubutumwa, ahubwo warungika audio umwe yakujana yumva kuko mwaba muri kumwe, ni nawe yagusangiza internet. Audio wemererwa kurungika yaba yihamagarira mugenzi wawe kuza gukora business, kuko uko ateba ariko yihombesha ubuzima. N'ayandi mabwa ntashimenye kuvugira ngaha. Kugira ucungure aho urara nutwo utamira, warahamagarira umugenzi wawe kuza, ariko jewe narahamagarira abagenzi banje kuza, mu nyuma nkandika message ndende kugira babagenzi natumira mbabwira ayo tugowe. Nabasaba ko ninakoresha audio boza kunyishura bambwira ko bazoza vuba, ariko atari vyo. None navuyeyo gute? Abo natumirira kunsanga iyo nari ni nabo banyigishije amayeri nokoresha kugira mve mu vyara vy'umwansi, kubera twari hitike y'indege yo kugenda no kugaruka arere turu. Vyabaye ngombwa ko bangirira icitwa penalite, amande barihisha umuntu ashatse kunguruza isango aba yaremeranije n'indege. Icari kigoye cari ico novuga cotuma bumva ko bompa ivyangombwa vyose ngo ngaruke mu gihugu. Narashoboye kuronka impamvu simusiga, barayemera, ariko narayipanze na bamwe nariko ndatumira
nabo barungika audio ivuga ukuntu ikintu kidasanzwe cabaye muhira catuma ntegerezwa gutaha. Umwe yanzanye amaze kumviriza audio yarabimbwiye ndaturika ndarira no kurya ndanka kurya ndasara ndaberwa barampaye ivyangombwa vyose. Ariko mwibuke ko urugendo rwo kuva aho twaba uja mu gisagara hari ibirometero birenga 200, baranyimye n'itike y'ibisi yo gushikayo ho bakoresha taxi za Mercedes. Ariko nari nabwiye bagenzi banje i Bujumbura barandungikira udufaranga kuri Western Union, naciye nja kudutora maze mfata urugendo nja iyo ntazi. Ariko Imana yarabikoze ndashika amahoro, n'ubushima Imana kuba ndi mu muryango bikunda ko ntembera nkafungura nkayaga n'inshuti n'abagenzi nisanzuye. Abo bagenzi banje nshitse nkababwira uko vyagenze barakengurutse kubona nabo ntabataye mu rudubi, kuko bo bambwira yuko iyo ntabibira akabanga bari kuza kubera bari banyizeye ku rugero rwo hejuru. Ni nabo bamfashije gusubira gutangura ubuzima, kuko ubu uza wahahamutse wibutse ivyo watakaje. Ivyambaye ko vyatumye ntakaza icizere ku muntu wese. Nanje naratakaje vyose, mfise amadeni kumbure ntazopfa nshoboye kuriha, nta cizere co kuzorongora nsigaranye, nzobaho ndiha ivy'abandi gusa. Ico nari nibagiye kubabwira nuko nahasanze abayabaga bafise imyaka iri hagati ya 22 na 35, uretse umwe yava muri Nigeria yababa imyaka 45. Abo bose bava mu bihugu nka Benin, Nigeria, Niger, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Cameroon n'ibindi. Ururimi twavuga cari Icongereza n'Igifaransa gusa. Nohanura bene wacu bahendwa ngo baronse ubuzima muri Afrika y'Uburengero kwitonda gose, urya agutuma ko kenshi nawe aba afashwe mpiri, ubimenya ushitseyo atako ukigira. Ndagushimiye gose ukuntu mugiye kudushikiriza buno butumwa uriko urakora. Ivyo uriko urakora bizokiza benshi. Tuzobandanya kubasangiza izindi ntahe nyinshi za Burkina Faso na Cote d'Ivoire. Ibi rero akaba ari vyo womenya ku Barundi bariko baraja mu mahanga bahendwa ko bagiye kurondera ubuzima. Nawe ntuhendwe ngugwe mu mutego wabo bavuga ko bagiye kukurondera ubuzi mu mahanga.